Juste Gael wombwira ko ari seriye naka kazi kiwe ari seriye nyene why not atari seriye man akira agenda bihevye umviriza acha koresha umwanya tubiache ariko ndabihebe tubiache tuendelee Juste Gael bro gusa urashobora kumugaya abandi bamwemera bro man uracho bita kuba serious bro serious ahubwo ujya mukuba yatumwe na Simbizi rega bya vrai yego uri se none Simbizi niwe we yaciye amufata mu mino Kasimbizi ubusambanyi bwiwe habukorera mu nzira zose kajya usanga ari nagahabarakiwe ndabisubiyemo ivyo nanditse n'ijina byanditse yego mani cenda nka bakobwa baza kumburira indero ngaha mani kuri media ko bise umugore abasumvye ubwiza cenzo gatatura vraiment kuri Imana kandi je barabizi ko ata blague sikubiza ibintu vy'uburofangi bizaragukubita mani kuri Imana je ujya urampa mani ko ufashe ngo Bruce Melody ngo arasumba Sad cyane kunana bahuriye mani none ijwi rya Bruce Melody rya Sad rya heri kaze rya Bruce Melody Hello everybody, hello everyone, everywhere. Another day, another chance, another blessing. People didn't call me. I'm KODY, Mr. Braka, the first king from into the bodyline. The big sound in our country. Yes, nko bisanzwe ndikumena KORESHUMWANYA. Nje gutakaza umwanya hakoze cyo kubabwira ibintu bizima. Nyambere kura dukurikirana, making subscribe nyine mutarabikora, commentaire irakenewe, usangize nibindi abandi ubibasangize kubera ntushaka kwiryoherwa n'urumwe. Yes. KORESHUMWANYA muze fresh. Kumengo ntuhabona fresh. Jemeze neza basara ko je ntaba mani ivyo bintu rinda je mbashaka gusati ikibazo ca mbere vuto ko ca kabiri vuto yeah ivyo mbashaka ivyo bintu rinda ngo KODY Mr. Black ngo everywhere ngo the sound money the sound yeah KORESHUMWANYA fresh ewa nenda gukumbuye 444 sana semene yose wari wanyikiye mutse nari impari ya gusa nuko namwamure mu kazi kabisa abakunzi ba kamotive baba babona ibikorwa bigiye bitandukanye kandi ivyo bikorwa ntibikorwa nimwe mu bikorwa namwe bwe nyene kabisa batevye kumbona nuko bari bindi bamurimo kandi baba babibonye kabisa nari numvise yari ngo nta telefone ngo ufise bimeze gute wari bisanzwe Sino bisanzwe ni nk'abambwiye ngo mfise ibyago mfise ibyago ku mpande zose kandi umugabo neza kubiresista entreta mbe urazi ko Simbizi agiye atanguze company yitwa Karabasasi company group navyo urumva Simbizi Karabasasi company group urana Simbizi ntabwo nkafise bwo create ibintu vyiwe akre ibintu kuzina rya kanaka akre Karabasasi group yise SAT-B Karabasasi akre ibintu vyita Karabasasi urumva none SAT-B erega ijya ni brand Simbizi yubakiye kandi Karabasasi rigeze kure SAT-B ni brand Simbizi yubasi rijya zina Simbizi yariza burya Karabasasi ni Simbizi yubasi iryo zina Karabasasi ego Simbizi erega ntiyubatse ahubwo niwe mu fondateur w'izina Karabasasi nkoko we bakwiye niwe mu fondateur w'izina Karabasasi yes cyakujyana ego yego umukreator izina Karabasasi urumva mani Karabasasi urayico rico ni ijya basiga kunze none niwe yabifunze Simbizi niwe yaritaziriye so ubuje sebuja wandi boss wanuzenya wa Satrimu Satu jewe ndi gikibo wewe KODY ndi giki wewe uri umwe mu bo muri team Satu uri umwambere wa team jewe uyo nyamba utarimwo warahoze nene guhozayo ni nk'abahoze ku rugamba barapasiona ni nk'abakozi ba leta bapasiona none kubera ikijyari navuze ngo Karabasasi cugomba kumubitsa oya mani mu bisanzwe bro agateka aho kamyemo agateka aho mudashaka kuyitwa
ni muje kuryamana ntibasubire kuhabona no ku mateleviziyo muve apana nonda kwite Diamond yitwa gute yitwa Diamond Platinum barafise andi bamwita hari iwabo rivugiye tumva ega nawe ujya su Asake yitwa gute irinduzi Asake erega bajya naho muri Niger man bro iko no gusuzugura man ivyo ni ibintu hajya barafise andi masiko ivyo sivyo mu bisanzwe ivyo sivyo bisanzwe umuntu akwiye guhabwa agaciro kiwe akiriho urumva akwiye kubahwa akiri muzima umuntu akwiye guhabwa icubahiro ciwe ego pimporte kuba mwarakuranye muzinanye ego mumenyeranye muha icubahiro ciwe mani jewe sindumva Chris Brown bamutaziriye sindumva Burna Boy bamutaziriye ego sivyo Harmonize yitazire Konde Boy Konde niwe umva niwa bizana simwe mubizana mureke gufata abone vyibacu nkuko mengo nibikoropesho mubita amazina mwishaki no amazina wewe witwa burya yose ni wayiyise boje barayanyisa ariko bon general confident ndavuga ati omwe irindagiye kuko sutwa bivaye nakazi narimwo ndi sutwa kabisa chawa ni chawa urumva je mba ndabitahura ariko ivyo ubona bidasa n'uyo muntu vre shaka uvyihoze nta kamaro kabisa none uwafonze iryo zina karabasase n'urivuga no hari mu makosa ninde yarifonze simbizi ninde arivuga simbizi none urifonda n'urivuga nanje ndabivuga noje ko ndarivuga kuko urivuga waragigijwe ariko nawe ntiwashize ubwenge kugihe uvuga ati none iri zina ndarivuga kubera iki kabisa je no ko wazutera ibwoba umviriza KODY ya man ndasubiyemo SAT-B yaba yarapfuye ego tuba tumushimagiza nk'umuririmbyi twari gufata nka inspiration y'abandi baririmbyi ego kuko na Sosokeye hari ibibaza ko yabasokeye gihari abari inspiration y'abandi baririmbyi benshi kandi nivyo ko biri rero SAT-B tumucubahiro ciwa gihari ivyo ariko arakora si bito kandi nta murundi numwe atabitahura atabibona abo bamwita amazina n'abamwise magonde vyarapfuye uyo mwise karabasase afise ihe brand yo kwamamaza iryo zina karabasase iyo nyene yo kuvuga karabasase rikagera kure iyo niyo ni ubivuga nta wundi abivuga ego nkese muri gera ryari nta numwe nigeze numva avuga ngo karabasase ntacyo bazi bajya abantu baja mu masho bariha amatike iryo zina ntacyo bazi ahubwo izina karabasase rizi baba peti bama kuri Facebook bazi ivyo erega umuntu ateka arakoresha rezo bajya sebo bariha bajya sebo batanga ivyunguka kabisa twibandanije uheruka hari umukobwa yaje avuga yuko we koresha umwanya utanyaye mugiye mu rubanza na simbizi wewe utohaguruka utonavuga ewana woguma wicaye ahubwo wewe ewana ufise umunwa w'abagore ibindi vyinshi mu gihe wari umaze imisi ngo umwataka umutera amajambo simbiza umwana w'umukobwa arakubwira ati koresha umwanya simbiza ujya mukobwa yitwa gute yitwa Dodo ego ati subiza hasi simbizi ni mungana ewana ni mungana mbiriza KODY James umwana yitwa Gaga Dodo Gaga ni bwa buzina bw'ubumineri bwa buzina bwabo mani umwana yitwa Gaga ariko arakuze n'umunyarwanda kazi je ntavyo nzi kandi umbwiye ko ari umunyarwanda kazi ariko kura mu Burundi abo nivyo wigira aca banza gusigura aho yaciye kuza yaciye muri Tanzania KODY oui urabona ubu budemo bwuza muri no game buza je buncafuza bamwe bwibuka je mfise umugore mwiza busumba ubwiza nakure Mana umugore wanje je namuravye reka ndavuga ati reka numvirize ijwi uyeka aravuga ndabe na visage yiwe ko n'umugore wanje no bakompara sanga ni igisabuni cyo mukuba ni mubi bro cyo mukuba ni mubi vre wewe kugira uramukogwa mu bubi birabira ko isura man urabona isura none je sana master talent wewe kwero ufata ibintu mu amusi oya akarorero sivyo je sana Chris MB mana ari umuntu urabuka avuga ati umuntu afise swag
uyu muntu ni mwiza bra no mubeje ego hafize urabona ko ari umubeje umutawa no ko ari mwiza no ko atesa ibazo ukazubona none rya mudemu ni mwiza mane kagufa oya rya mudemu ni mubi kandi rya mudemu ni mubi pe ni mubi ariko ivyo reka aravuga cyo koresha umwanya shavuye neza aramuje simbizi ujya none amukubita umukubita kuberi kandi yavuze kote aherereye mu kabiboneka umwese afite ushaka gusikiriza ikintu kwa kibona kote abona iyihe jewe aralimita none ajeje uki muri entertainment ni umufana wa entertainment umufana umufana rega aravuga man none uwagiye gutora n'umushinga amateka ninde mukuru uwagiye gutora n'umushinga amateka ninde mukuru ishura fast uwagiye gutora none umushinga amateka aritora wacomye we ntuzi ni none umushinga amateka aritora man aritora ninde mukuru wewe wagize uruhara rwo uwagiye gutora ego n'umushinga amateka sikura tawuri cyo bita umushinga amateka ndagitahura honorable kwe kuvuga ngo wagiye gutora none se waba yatumye uwo muntu hitoko aba yabitumye niwe yabiteguye arazi dépense vyatwaye erega rijya no tayashize umviriza ibyo bintu ubona umuntu agiye gutora wowe usabwa amaguru gusa presence ariko hari watu igenzu wagiye gutorera mu ni wayubatse kajya gasandugu bajya abantu baba controller bro para gusuzugura ibintu ngo jewe ngo nije nabijeje ngo jewe ngo narishe muri show stage uraza amahera biriko ndabizi none irazimvye ubahamani ubahiriza ikintu carico cyose ubona neza ko kiri seri mota Jose uvuga ngo niko nagirane wowe no kubera gusuri kwazana kujya mwana ni mubi kugira wigovyore ubundi wo mwana sukigovyora none ahubwo vuga ati yarankosoye nene nadekonye man pana kuzana ibintu ngo ni mubi ico si citwazo man umuntu wakosora jewe yoba yitwaje iki nuko nyene ubabona ntuzenya ujye kwanza n'umukobwa ujye n'umukobwa impanuro no muhakaza umukobwa nta cyamba afise ryo kuvuga jambo yovuga ararifise kuko yararemwe sije namuremye neza cyane ariko abakobwa bahari bovuga ni benshi ama media hari mu Burundi ni menshi kweri kujya ari we yaje kuri media wenyene aravuga ivyo bintu erega none umviriza ikosa yabonye sivyo abandi ntajyo babonye ivyo maze gukora bimaze kurabwa n'abantu bangahe sibake fast anyishura ni benshi ujya acaraza afise target ziwe nimba ari umuririmbyi nahibongoze si umuririmbyi none koresha umwanya twumvikane si uwa mbere si uwa kabiri none koresha wanya niwe mugabo nyine mu iki gisagara afise fresheri cyangwa afise amahera abona boza bari bomako niwe abone ko bodogira ko baba batera ko kiki bimeze gute erega jewe ntazi go mfise nkiza basimbitse happy cendi ku ko je narigaragaje ku rubuga baniteze ko mvugwa kandi nabi canke neza abansiga amashugwe ntimubavuga abanyandagaza murabavuga ninde mu ntago siga amashugwe ntitumuvuge pana kuri media babikora kuri Facebook ndabiposta kuri stati erega bajya nta rukundo bagufitiye erega umuntu akugaragarije ko tefebre yiwawe uyu mukobwa nimba ari dodo ni dodo ni wamse ku rukundo deja yavuye mu Rwanda nimba ari ruguru yo mu Rwanda avuye ni Kigali avuye Kigali aje kuncafuza je ndi umurundi mugenzawe aje kuncafuza uramuhaye kaze uramuhaye karibu bro Arana yuko juri kuranshira hasi gusumba umunyamahanga man. Oya so kugushira hasi. Jewe ngwanira umurundi mugenzi wacu. So kugushira hasi man. Ahubwo nyamba yagize ko tefebre yawe aho ubugabitanye bwawe buri. Aho kosereza. Ahubwo cyari cyo giye kugira wigarure man. Nigarure je amafuti nkorana man. Nyamba ari simbizi umwataka umwihotse. Je nataka simbizi gusa. None abo bose wataka muri rusange. Ubiza kudinda kubwira ikintu kimwe utazi. Je muri no game ya plus 257 fisibasha kuvuga umuntu ari wese nakidumu mana deko nje ndamuhomora kabisa je nunkangishe ngo navuze simbizi ni simbizi ni kimana
ni Buddha yo muri Chine urya ni Buddha wo mu Buhinde muta naje mu Buhinde rero mane je simbizi nzi ko umuntu ari easy san very easy arafise Instagram simbizi ego arafise TikTok akoresha X ubu cyane X man Twitter gusa ndazi we ntayo koresha nenda ikoresha ibiki inyungu kiriki none wimwungu kiriki no kavugana nyene tu avuga ahora akora kuri izi pamvereza bro abarundi mubabeshe ngwiza imbuga murundi koresha urubuga ubona rukungukira hari umuntu yungukira kuri stati gusa gushaka no kuri stati we ya WhatsApp neri akunguka ibi vy'imbuga vya Facebook vya YouTube vya Snapchat vya TikTok vya Instagram vya Twitter atakamaro vyihoze kabisa ni tegeko bro tugarutse gato yikoresha umwanya kuwo mukobwa uwo mukobwa ni n'umufana wawe man DJ koresha umwanya n'umufana wawe mugabo n'umufana wawe kubera ukuntu ariko aritwa nabi ndashaka bize ndakubwira ikintu KODY je nta mufana mfise je mfise abantu gusa abantu umukunzi wawe banyemera bavuga ati no mujama je ndamwemera tu nawe narakwemera je nabafana bro abafana pana apana agira umuntu azuzambwira ngo je ndumufana wawe je nta mufana ngira kubera no musicien none ankundira iki bajya abantu baba bakunda ibiko gukora ibikorwa nkora binyabaki ko je ndabajaniranya je ko nkora ibintu bigira nyamba wifotoje wambaye agakareso bijya nyine ugasanga arabishima hama nkaca ndirimba akaca nkunda kandi ego yo n'umunafiki yo ninjyaje umufana mana gukundira ikintu ki umufana akunda ikintu kimwe umufana ntakunda ibintu bitatu bine bitanu je koresha umwanya mfise domaine zose ego je nashaka guposta bo nashaka kuvuga basa amajambo nkaturiya nkavuga amajambo canke nkakora ikintu cyacu cyose je nishaki cyo simba nkeneye bro bintu birefu ego nkene gusa mbone basi commentaire zibiri ko je simba nko commentaire nyinshi tikoresha umwanya yakuze ivyo vuze nivyo canke ati Ewana jende wawe vyumye urumva akanyamuji sutwa cawa canibuka behind ko je mfise behind yanje fisa iyo navuye ego aba bafana je bankurikirana ntibanzi jewe uyu ndiko ndavuga nicara uko banze ndi mu action je kero ijya miduga bereka ijya miduga papa je kera ijya miduga azuba ndayitarukiye ko urumva ibintu vy'ibisazi gusa kabisa ariko no munsi nicaye ku ntebe ndarambije kandi seriye cyane kaguru wamanitse mi sivyo ewa rero batahure ko umuntu ujya muntu mubona ni mumujajinge ni mumuha umwanya ego gusa mwiyumvira tu n'umuntu ibintu ariko arakora ari seri navyo ejo twomukomparana naka ego urazi ko je nagiye mu kibanza caba nuze caba bajya muri Tanzania bajya batipe ba Mr. Bro oya bajya batipe bo muri wasafari muri bajya baca muri Tanzania Babalevo Bamwijaku nasanze nga bafise fan base sanga nga mu Burundi nta fan base nta murundi numwe akora ibintu vy'ubusazi canke avugaguzwa cyo bita kuvugaguzwa cyo bita kuvugaguzwa kuvuga ibintu guponda umuntu ukamutwa ire imbwa ure makaki ure mushenzi ure munini urumva nsanga mu Burundi nta uhari candihereza iryo shusho kugira nzibire Bamwijaku ntibinjire mu Burundi biroze ko ivyo bintu mani abarundi banyase mu gihe bamukunda Babalevo kumi Babalevo avuga ngo we umbwa umushenzi akatsora indirimbo na Diamond ego yagira ukuntu ngo ngure ire mavi ngure nini akacaja muri beef na Harmonize mu gihe twe dufise Diamond nka Fizo dufise Harmonize nka Sapi na Sony isoni rihe kura compara bida compare man ni comparison ni ikibuze niki
kurava igisirikare n'igisiti ndi umurundi ariko none mugabe ivyo ni kuravuga umviriza muri Tanzania basani bahari ni bangana ni benshi cyane oya abantu baza kwisonga ende 3 ninde nande Konde Boy uravyumva Diamond Platinumz gezaho mu Burundi banza kwisonga ende ni bangana reka sinaye bwavuge bavani Boy oya je nakubwiye babiri navuze ati ende mu Burundi mu Burundi ninde nande ende turafise Kidumu sivyo turafise Big Fizzo naho twozana nabangabo Leon sose n'abaririmbi man ivyo winyura ndabizi ivyo winyura umviriza hamwe umviriza KODY wavya nka wavyeme subufana nta kuvuga ndi nande amuri dufise SAT-B na Fizzo nta bandi ikibanza ca gatatu Double J caramunane gufata Dramatic caramunane gufata Vishu caramunane gufata Linoji caramunane gufata aha dufise abarimvyi aba babiri SAT-B na Fizzo ni nabo bahembwa amahera menshi muri concert urisi oya je nimba ntari sirireka basi none SAT-B akora ama concert ngaha mu gihugu kari wahembwa hata je niyo europeye SAT-B gukora ama concert menshi niko guhembwa menshi oyi man naje nkora ama concert menshi mu Burundi gusinjira SAT-B ariko mpabwa sami nawe yukorera mu Gatunguru none mu Gatunguru si muri kapitali ni muri kapitali haza abantu sakabare kubatswe ku mafaranga menshi Gatunguru nakabare ka prime generale prime nakabare ki rero ugaye ako kabare je nakoreyemwo ka generale oya sinda kagaye tu none ubwo nkora mu Gatunguru bro umviriza KODY oui wewe wavya nka wavyemera Fizzo na SAT-B uno muziki barawuyoboye waduga wamanuka Konde Boy na Diamond ujya muziki watazi barawuyoboye oya reka hari kiba we wamushize he muta kiba tuzana impano nituzana trending none si impano none ugira ntuzenya ba Big Fizzo ego barabaye trend imyaka myinshi na ba SAT-B ntaba upcoming ko barabarusha impano bafise impano inde kiretse iyo mwanya gusamaze mu muri yego Jesse mbaje ngagwara nawe wereka si niduharira nyene kwera jijo mbamvuze cemba ndi si nanje mbandendekeranya kwa nyina yego none Jesse no uri kurazana wowe umbwiye ko none nakubajije ati umviriza oya pause nakubajije ati Tanzania ninde nande babiri ngo turafise ngo Konde Boy ngo Diamond Platinumz ko tavuze Alikiba no muri ni nkuko uri kurazana icyo kibanza cha SAT-B twogishiramo DJ Fernando ariko arakora cyane man twogishiramo bayo ya Jamarega barakoze barakoze hona imbida atacagaruka none se umukora nakizidana acagaruka uri kurazana bakonde nyuma ba Alikiba man nibibaho sawa nato basi urantsinze tubandanye kabisa abacamanza nabaki n'abafana n'abadukurikira kabisa bandike muri commentaire bavuge ivyo bintu uri kuravuga ko ari ivyo man kugira ancienité mu muziki cyo gisobanura ko ushoboye gutangura mu gakino sivyo byerekana ko ushoboye man hari abandi baba Loriro kutamuvugiye Loriro bawudane kutamuvugiye nawe ari kumuzana bose ne kumuzana abantu ba bidondo gatubanda ba bidondo kuri zana tamane cyanda bazana barakoze ibintu byinshi ureke kuzana abo babiri abo so barindi dufise man sawa dufise andi benshi nuko nyuma y'ibyo byose SAT-B yarakoreye igiteramo agikorera mu kabare mu gihe Dramatic afata source dinire bege ibintu byakiye gute bimeze gute akabare niki akabari urumva akabari n'ahantu abantu so basi ni sinumva ukuntu bivuga mu Kirundi kiri pauvre cyane urabona KODY wewe simbizi yarakwanduje ingwara mbi none ingwara nyabaki man urabona kare mbare ko ndiko mvuga simbizi nuko mba numva neza ko ibintu mba ndiko ndabazwa mengo biri mu gwanko man nta gwanko rurimo habo gusa nuko wogiriza mutwenzu wayuguriye ninde nimba uzi umuziki w'u Burundi oya sindamuzi ni Kidumu sivyo ego
none kidumu ntari mu basokuru b'umuziki w'Uburundi. Yes. Turemeranya pe. Ariko yuguriye mu twenzi. Yayuguruye kugira izobura umuntu numwe azokwigira yinjira yekwe. Mu twenzi ni iki? Mu twenzi nakabari. Neza cyane. Success dinner ni iki? Suze ni hotel nakabari. Ifise nakabari. Ifise terre. Umviriza KODY ndiko ndakubwira nije ndiko ndavuga. Ego. Kandi je ndiko ndavuga birasaba yuko utekereza ukumviza ko ba wabajije wahejeje. Ivyo uvugiramwo akamaro babifise. Je mbafise ijambo. Pana ngo twenda abantu ariko numva koresha umwana. So kubesha abantu wewe wabajije. Kandi abatahura batahura. Okay. Bakene kumva response. Kabisa. Urabona? Akabara umuntu akuguruye. Arakenera visibility. Ego. Ko kamamara. Biciye kuri naka. SAT-B kura muri Gera Plaza. Kasa akabare gato. Ikeri ni 5,000. Mugere hano hagurisha 2,500. Sivyo. Kandi ahantu kari ni kari muri centre ville ryahuriro ry'abantu bose. Kari mu Kamenge ni quartier imwe. Umunyakanyosha gwiraze muri Gera ari hama déplacement. Ego. Biya bintu ntubisuzugure. Oya. Kuko hari n'uwotegura igiteramo atoronka numwe kuko uwoza kunwa bakamurihisha yo cavuga ati yapana. Reka nje kora akabare kahajya barisha 20,000 moto 20,000. Ego. Normal VIP 50,000. Urumva rero gukora ikintu mu kabare ntibisigura intege nke z'umuntu, ngo bisigura ko uwamuzanye amwizeye ko visibility yizeye ko fan base yaronka. Okay, aho nyene itezi yindi umviriza sindaheze. Okay, ndaheze. Uwamuzanye yarazanye banaka na banaka. Ijya Gera Orega ramaze kuhaza. Ego. Wizize ramaze kuhaza. Berry Music ramaze kuhaza. Double J ramaze kuhaza. D1 ramaze kuhaza. Double J ramaze kuhaza. Fizo aramaze kuhaza. Azanye kandi SAT-B. Uvuza abarundi gusa ariko tubandaye. Ego. Okay. Abona abarundi mvuze. Nimba azoza mu nyamahanga azobona yuko ivyo akeneye atarabironka. Ego. Business. Kabisa. Yani business. Uvuze yuko uzi target oyaye. Kabisa reka nakubwire ko mvuge gatoyi sinzi ko vyane kutavyemera nakazi kawe. Uvuze yuko uwarinza zana SAT-B muri Gera Plaza. Ababona yuko agira mugire visibility. Eske ndakeneye kumenya. Tuse wo muri Gera Plaza. Niwe yateguye Jovebye consent cyangwa ni SAT-B yiteguye. None wewe igihe bayaga niho waruri. Oya je ndakubajije. Kubera niwe barateguye na zobera muri gute. None ziya zo muri company yaziteguye ziya ziteguye bisigura ko SAT-B yasavye aravuga ati mutama ahari stage hari sonorisation. Ivyo ni vyumviro vyawe naho ubizi kuko ni analyse koresha kuko abari ivyo bya posta twe turabibona. No si analyse. Turashobora analyse niki? Ni analyse. Analyse no kugenzura ikintu. Kabisa. Ko afite amakuru yacu ya nyayo. Ego. None tuse wewe uri kumbwira ko ari we yoba yamurundiye SAT-B. Ukavyemeza ahubwo koresha umwanya. Je tuse niyo kurondera ijya kubereka to kurondera. Man ijya Gera Plaza iri kwije. Yikwije. Gera Plaza. Yikwije. Genda Lendi, genda Mark. Wewe umaze kuja muri Gera umaze kuja kanga. Ni kenshi man koresha umwanya. Wewe ni kenshi. Kandi abantu bamabuzo. Tubwire ukuntu rero tuse yo tuma ko SAT-B. Tuse mu majambo yumvikana mutamo. Urumva none rwa mu bugwa neza ubwira abantu ingene tuse ntegeke n'ingene mvuga. Oya Yesu ugutegeka ubasigurira ubemeze yuko tuse ronda SAT-B. Akabari yamuronde niyo yateguye Jove bien tour izoja muri Belgique, izoja muri Europe, izoja Ingozi, izoja Muyinga, izoja mu Kayanza, sinzi ni mara kizoja niyo zo yiteguye imeze gute. Umviriza ikintu wewe utazi KODY. Nimba SAT-B yarateguye Jove bien concert. Yarayiteguye. Arategura ama place kabisa. Ariko uwabwiye iyo place ateguye sigwiwe. Aratelefona ati kaka. Safi. Oh kuno. Yemerewe
sigura ko nawo umuntu wa mwaka bare abona inyungu yiwe Ego. nibitegure Bawden urabe ko bamwemerera buraza abantu basaba kurigira plaza bahakorera ni benshi Kubera hamaze kwibrandinga. none kweki batabimera bose nukujya muri akavuga ati najewe aha tuvugane inyungiri SAT-B ni brand Ego. gira plaza ni brand none hagati ya SAT-B na gira plaza ninda atidoga ndabana n'amatike ndabana n'ibinyobwa cyane rabana n'ibinyobwa ndabana n'amatike barayaga ati tubigenze gute rero barabihurije kukabona na afishe rasohotse sigura ko tucaranye Koresha umwanya SAT-B ni brand ikomeye cyane ndabesha SAT-B afite izina rinini cyane SAT-B afite izina rinini cyane ndabisubiyemo SAT-B ubona ijya gira plaza yakira abantu bangana gute ugize westimye ubona gira plaza yakira abantu bangana gute umvize nakubwira iki oya nyishuraho ntunyinjize mu bindi tutarambwira ngaho gira plaza yakira abantu bangana gute none yakira ndakubwira si nombre reka dufate nyamba gira plaza yakira abantu 1000 abantu majanirwi n'ababa baje kwinywera utuyoga basanzwe ariko barishe kwitike basanzwe bahasohokera barishe itike ngani itegeko ni kawaida bajya ni babandi bahamba itegeko okay ego baririsha Dramati aremera agafata risk akaja muri source dini uravyumva none kandi izina rya Dramati ningana rya SAT-B muri source dini SAT-B yase gufata risk avuga ati nkagenda kuri source dini ndasanga ndiko nditambana nditoto uravyumva SAT-B avuga ati habwo reka ngende niho no kabare je ni none brand ya Dramati ni ya SAT-B biranga ntibingana none ko yase gufata risk ivyo SAT-B yotinya Dramati yo vyubahuka ivyo Dramati yashimye gufata risk man aravuga ati jewe ewana none ufashe ushime gufata risk niko kwita mu mutego kwacugwayo none SAT-B uragenda wite muri vuka haro muri jendi wacu genda wite muri katitayemo umviriza urazoraba indege uri indege ucukoroka ngo jereka mfate risk hama ngo ndabere zirta none wakiruzo bintwari kwa Dramati kiretse kandi ibintu byacangana oya ivyo gufata risk ntibibaho man ni project urapanga ukavuga ati ikintu si risk inyungu ndayibona ni yanka ni mipango ya Mungu ariko si risk narinze gutegesha ngo Imana ifashe ngo nje karago ngo nje mafungo oya ego kabisa twibandanirize yateguye tour izobera ahantu henshi yagatandukanye ndashaka kumenya kumbure wo office cyo biziho bajya abantu yajaye muri Gera Plaza nabwo ni ya frere barinoji baba petit babiri bamwe barimbana umuziki nabandi yo bazobajana muri iyo tour muri Europe canke bazoguma ngaha mu ega Empire Avenue ni lebo gusa nuko itafise imizi nka Wasafi idafise imizi nka Wasafi nka za media zo muri Uganda muri Nigeria urumva ariko ni lebo ifashe burebo afite studio kandi amaze kwibona kandi ifite studio ikaze rero bajya imipango yabo twebwe ba journaliste biteza kuducanga ntitwobitohoza tubikwire kuko nta musesanguzi dufise yishikira kabaza akaza atanga amakuru y'imvaho twebwe nta Fabrizio Romano dufise yishikira wo muri football nawo muzanye oya ujya Romano no muri football yikomeje muri football ariko Landry nawe oya Landry yapana reka nabo bako yabaye timide abona abana bisaba ko haba umujournaliste atelefonye SAT-B aca yitaba SAT-B yitaba avuga ati Imana ishimwe ko uyu muntu antelefone uyo ntabaho man bisaba ko twe umanza kwikomeza ku gatwe kawe yego ku buryo ivyo ugiye gushikiriza aho ukeneye gushika utora amakuru y'imvaho sivyo kuko ya dufite umujournaliste akomeye cyane mu Burundi yofata micro na kamera akaja mu rugo kwa SAT-B yego akahera kubaza umukozi umuzamu ati city isawa ye SAT-B ntari none ahaza umva akaronka amakuru kwanza
yo kwirembo hama mu nzu akaronka amakuru y'umukozi wo mu nzu hama akaronka amakuru ya mwene urugo ya SAT-B ivyo vyose akabifatanya ego ariko ngaha mu Burundi dusaba journaliste yiyumvira ikintu akaca agishikiriza uri kushikiriza ibintu gute utabitohoje uri si ivyo vya Europe vya SAT-B bazozunguruka eske ninde mu journaliste ari siri ko ari ivyo je ndakubajije oya ndabaza nanje kubishikiriza kwizaho bifata ikibazo sivyo ego ninde yabajije neza SAT-B yaman afise audio yiwe canke message yiwe ati je yaranyemereye ko azokora tuwa canke kentpi yamwemereye ati bazoja muri Europe bro tureke kwitiranya ibintu apana ko nivyo musani yanditse kuno kuri kwiwe tumubaze neza tugire realite kuko ibi bintu nimba batabizi benshi barafungwa ego SAT-B akakubwira ati jewe ndakwitwariye one posting uwo nivyo wanditse ati navyanditse he kumbe yarabifuse yari trending ukacuja ko ndi umujournaliste ndavyanditse uri kurambeshera agashubirete twige kuba professionnel kabisa twige gutahura ivyo umuntu aba yanditse n'ivyo abavuze écriture iragenda ariko ururimi ni nk'icyo umuntu amasezerano byamaho mbe nk'ubu wenda ngo KODY ndakugabiye ngo ijya modoka ngo yitware tugende ukirata ngo waronse imodoka bivana n'irwandiko ndakwandike ndagusinyi KORESHUMWANYA gato hinge nyumba kuma arasinye Descartes arasinye chef de zone arasinye na notaire arasinye aho nuvuga ati jewe no modoka ndayifise kabisa nyamba SAT-B atamaneka aramenya amakuru yiwe yuko atabana bajya ariko arakoresha muri twino mu bundi katazobajana muri Europe byo ni cyo bakibituma bata abaje journaliste batari aba journaliste dufise kabisa cyangwe no kugara ko abari n'ivyo abarundi ntaba journaliste dufise vuga ati baragara ntibagomba kutanga mvuga ati ntaba journaliste dufise why not ni bencha aba journaliste dufise bakomeza dufise aba journaliste bakora ikiganiro na Son Excellence wewe SAT-B ni mutu gani batokora ikiganiro none umvirize iyo mu journaliste yakoze ikiganiro na Son Excellence n'umuki ni mu journaliste ntabwo ari mu journaliste n'umuki JUST GAEL ivyo akora vyose basi tuvuge ko ari muri sansi none JUST GAEL afise domaine yiwe afise systeme yiwe yesu mu journaliste mane yabigize umwuga uramaze kubona Twitter yiwe oya uramaze kubona Instagram yiwe Instagram yiwe uramaze kubona TikTok yiwe oya ivyo vyama uramaze kubona Snapchat yiwe ivyo vyama uramaze kubona Facebook yiwe oya ego mukubito man oya sigwiwe n'umuntu wamukopye n'umuntu yamukopye oya siwe mukubito niyo ego basi ariko rero tuvuge yuko umuntu ayikiganyo Son Excellence SAT-B wakanyosha ariwe batokushana bakavugana ibiki imbere nako diwe tuko turayaga canke wewe uri kuzana sukukwemeza akoresha umwanya sukukwemeza habwo ni JUST GAEL wambwira ko ari seriye naka kazi kiwe ari seriye nyene why not atari seriye man akira agenda bihebye umviriza acha koresha umwanya tubiyache ariko ndabihebe tubiyache tuendelee JUST GAEL bro gusa urashobora kumugaya abandi bamwemera bro man uracho bita kuba serious bro serious wewe woja kwa première dame muri biko ugakora ikiganiro nawe utari serious none jewe maze kujahe muri aka kazi kanje koresha umwanya kwa ntare ntihoneka kuri portail zoba ari inkoni ni ubivuze sivyo kwa ntare ewana ajya umviriza KODY umviriza ego bijya reka tumwubahe ko duhereje ibintu abandi bataro ariko ikintu cyose urakibagarira urakibamo sivyo we niho kwirigwa inyuma ya rinoji inyuma ya
ya El Pro inyuma ya Moni ya Frere inyuma ya Alvin Smith hamuca urondera premier ministre ikintu cyose ukeneye uragitegurira ava Juste Gael yarirengagije ba El Pro arirengagiza ba Moni ya Frere kandi bahitinze arirengagiza bandi ba Alvin Smith arirengagiza ba Fizo ariko aja mu nzego akoresha ibintu aho uri kararima uri karorora inkwavu uri karorora ingurube uri karagira urumva cya kintu son excellence akeneye arakibamo hanyuma tuvuga ati hari cyo mfasha kukubaza none we uheje gukoresha igano hari Vince avuga ati ngo fuck you ngo we ngo mona ngo wewe ngo melanini ngo fuck you ukaca usaba ikiganiro president yabonye kuri media yawe bro uragikorera rero reka Juste Gael akorane na president akorane na Sonic na mukiwe akorane na n'umwana wa president akorane na premier ministre n'icegera ciwe akorane n'umukuru na ambassadeur akorane na n'icegera ca kabiri urumva yarabi bagari size kuri kuba nahura ariko ego kuba naho manishima rero okay umviriza hinge James Jambo ewa narigumye kabisa ivyo bintu Juste Gael ubonamwo samateka y'umu influencer twebwe dukeneye oya twebwe mu Burundi dukeneye umu influencer dufate nka Fizo akavuga ati ivy'imiziki ndabihevye ngomba kukuza izindi mpano akubaka rebo ikomeye cyane kabisa akubaka studio ikomeye cyane mu buryo wewe apana kuzana ngo melanine muri studio akazana nka munago vyaranse akacaba nka dramatic direct akujya Don Jazzy abikora ego akazana bwa bupeti bwo mu isite njo urimbe bice bikunda direct cyangwa nimba ari muri vya politike kuko Juste Gael nyakubaha muka president Juste Gael ntiyamubajije Melanine Boy yamubajije vy'uburimyi yamubajije vy'ubutunzi bw'igihugu vya banke yamubajije impanuro gwaruka imico kama urumva bisigura ko wewe uko wikomeje bisaba yuko ugira n'ikibazo ubaza umuntu ivyo wikomejemo kuko Jesse we ntiwonzana ngaho cumbaza ngo hanura ngo abavyeyi bavyara kubuntu no guhanura ibikije ndabizi no kabisa twibandani ngaho nyene duca tuhava wavuze ko SAT-B habuze abajournaliste baba professionnel bamubaza ivyo bintu mbega ndakubaza Bruce Melody ni wa mbere ngira atanga ibiganiro mu Rwanda biraboneka tugoma tumona ku marezo social tu ari easy cyane mu gihe SAT-B kugira afate micro ya medianim bigorana niwe biva komani KODY brand ya Bruce Melody ni nini cyane iri high umviriza KODY brand ya Bruce Melody ni nini cyane ku ya SAT-B KODY Mr. Brack brand ya Bruce Melody ni ya SAT-B biratandukanye cyane SAT-B ni ari brand gusumba Bruce Melody cyane wahehesha mani wewe hinge no uzovuga kuri rya hinge none se yagiye mu Rwanda yaragiye nenda baby no navyo tinisa wewe mbwira collabo Bruce Melody yatanze mu Burundi Bruce Melody ziriho ibisusu yaba kirikuna badabuse yego bisusu niyo shanga kataye indi pe imwe
imwe oya ntabashobora kubura izindi video yakorewe mu Rwanda ariko SAT-B yari mu Rwanda aronderwa n'abanyarwanda Fizo yakoze collabo zingahe mu Rwanda ni nyinshi kandi bo bamusaba umviriza rero ego brand ya Bruce Melody ya SAT-B naho bihuriye ntubigereranye ego SAT-B ni mukuru kuri Bruce Melody nta soni kuva aha bani bamureka gushikira umuntu ngo ni kubera muhuriye ku kintu kica nkanaka cyangwa kubera muva hamwe ma SAT-B umviriza we mbwira amapiano ya Bruce Melody Bruce Melody nawe ni king of sound man oya mbwira amapiano ya Bruce Melody ahubwo mbwira ati sound we indirimbo za Bruce Melody ni sound ni yiri international ni ziri international nani zinizi mbe korabo yanuze nyafunga macho urazoba ikorana umva bobo zimya basi jewe nta heaven je numva je kode byari karambaza jewe ndumva neza yuko nta makuru nitwohuza man chino uramuzi chino ndamuzi se korabo na SAT-B none Bruce Melody yaririmbanye na Ndefunga macho remix ibayiririmbanye nande funga macho urumva kuri bana n'umuntu akurikiranwa n'abandi yarasohotse iyo funga macho yarasohotse hayonzi je urayizi bob none ureka kuyimenya gute urayizi funga macho nayo n'abadugirana ntayo bazi bro yo si hit yo si twibandanije tumaze ikiganiro bazi tumara ikiganiro nuko kandi kode nuko umvira kubiki sikubiza ibintu by'uburofa ngivyo zaragukubita mari je ujya urampa mari ufashe ngo Bruce Melody ngo arasumba SAT cyane kuna nabo bahuriye mani none ijwi rya Bruce Melody rya SAT-B rya heri kaze rya Bruce Melody bobo akira tubiye hapana bro tubiache basi bani tubiache icara kwanza tumarira ikiganiro mani ucuza n'ibintu byo gushwana ugomba kugwana mani KODY we icara kwanza tumariza ikiganiro ijwi rya Bruce Melody ni rya SAT-B we wibaza ko ari ryandi rikaze oya basi umviriza sivyo ego bobo oya koresha umwanya ijwi rya SAT-B rari turamweza ikiganiro cyakwaje ikiganiro nereka n'abadukurikirana bo bivuga koresha umwanya KODY umviriza we niko yacuza n'ibintu by'inguvu hako tubandanya umbwiye ngo Bruce Melody asumba ijwi ryiza satura amabafle SAT-B ego meme na Fizo na Dramati na Double J bro ego Bruce Melody ntajo arasumba kiretse na SAT-B vuga ati eyase yose kira man icara kwanza umviriza kujumanya uri kunaogopa we icara tuvugane kwanza shika kiti papa tumalize ikiganiro uri kuravuga ko SAT-B man hariho nano wivuga agashaka gukubita man umviriza KODY ndabisubiyemo wamumvuka hamwe n'umuntu cyangwa mwarakuru je nituvuka hamwe muvuka mu gihugu kimwe ndabitaho mugabo iyo fanatisme twabo bafise ama bla 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 ngubira bara bro mani SAT-B umviriza KODY kandi umviriza we n'umwana ariko utamuhereza icubahiro ciwe agaciro kiwe mani bajya abajini bo biyaka agaciro mani niho biyaka agaciro wayi wugara ku ma media gute media zi arazigara ko mani atora micro imwe ngaho ibujumbura na indi micro SAT-B umviriza KODY micro iyi ya hit top TV naho ne kubera ari wo muri team Satura yo bari ataciye muri team Satura nta micro yiwe yoto uramukeneye SAT-B koresha umwanya muza yo SAT-B mani gusa yagara ndazi to gusa hari n'abamurusha izina batagara mani haje so kumwinjira mu bande mani abonye niri kura critique oya vuga amazina none urafite igana cha Bruce Melody none rega Bruce Melody ari mu Rwanda vuga ati umuntu ari mu Rwanda ibikorwa bye bikanshikira ni kuja mu Rwanda bisabiki umva KODY ama interview twabona ari karakora kurangiza igano cacu waranditse muri commentaire uvuga yuko ujya mukobwa uzomukubita mu gihe abantu benshi banditse bo bavuga yuko umukobwa yavuze ibintu vya nyabyo ahubwo wowe ari wowe kwikosora mbega wewe wavyakiriye gute ubifata gute ubivuga kwiki umviriza KODY ndabisubiyemo ivyo nanditse n'ije navyanditse yego
mani genda nk'abakobwa baza kumburira indero ngaha mani kuri media ko bise umugore abasumvye ubwiza cenzo gatatura vraiment kuri Imana kandi je barabizi ko ata blague azoguta muri mu bambe none wagutanguye ko yatamufunze ambwiye nabi nta kofe yagukubise mani murizo ujya mukobwa yitwa ndembe Dodo n'umunyarwanda kazi ave mu Rwanda aze mu Burundi kuntuka je ntiyagututsa urumva yavuye none ko abantu bamushye yarenze Kanyaru none ko abantu baci bamushye arenda Kirundo arenga Ngozi arenga Kayanza arenga Bugarama aje Bujumbura aje kuntuka je none bisigura yuko umuntu ari kura ndashobora kuvuga ukuri kwiyo none ukuri nyabakyaje yazanye ukuri no umviriza rero je ndakubwira ikintu umviriza wewe wakakobwa nabaye ko badukurikirana ego je mani kagenze buhoro kagenze gahoro je simfina mani je nkora nka shetani kora nka shetani uzomukorera ikiwe basi byotera bwoba moto sitera bwoba mani ko je ujya n'umukobwa kandi se umuntu murundi je niho umunatari wo mu Burundi mani oya sumurundi je gaje nabonye simbizi yapoze kuri Facebook ngukoresha umwanya hawe gasopo ngo n'umunyarwanda kazi nagira ni se yampaye gasopo canke umurundi yampaye gasopo mugenzanje je ndavuze kandi none dufate ufise ntuzenya nationalité burundaise ugaca wimukira mu Rwanda umwanya muto ukagaruka cyo bisobanura ko umunyarwanda n'umurundi rero ikiranga umuntu n'igikaranga muntu yego yarabese karanga muntu yi ya mugandi ndakwayizi ururimi yavuga gwaca Kirundi tu none bro je mutamaye agaciro mugahereza umunyarwanda je uribaza neza yuko bigenda gute ujya fatikanije na Simbizi ahubwo ujya mukuba yatumwe na Simbizi reka vya vrai yego uri si none Simbizi niwe we yaciye amufata mu mino Simbizi ubusambanyi bwiwe habukorera mu nzira zose kajya usanga ari n'agahabara kiwe bivanye n'ivyo yavuze ubona solution yo kumukubita canke vyaragukoze ko nyene biragutse kati yakubisa hababara reka nanje ngira gashafu none je cyo no mukuru ujya mukobwa nta winzi sinzi ngo abahe none nkuba ari mu Rwanda je no ja mu Rwanda mfate ndege nja mu Rwanda kukosora ujya mu umvise ndamuhe gasopo nanje mane atanyubashe jewe nzomukubita pe kuko jewe abantu banyubaha harabanyubaha ego atanyubashe nzomukubita kabisa none w'ibintu byose kushira imbere kugwana afise ingufu zingana gute nuko ntarabona n'umwanyihanga wewe yirabona ko ukomeye abantu baza yuko imvuga atari yongiro uzobona yuko imvuga atari yongiro zose uzotanga correction ugabigire nka Alvin Smith ngo umushinga ntahe gukoresha umwanya ngo yojangwa na Simbizi ngo mu rubanza ugasaba ijambo ijambo rivuga ukuze canke rivuga urizi akajambo reka kamwe kuri ujya mu kuba duhite twimarira ikiganiro manije ubu message ubu mapepe buza kuri media je novugane iki nabwo nikuko naje noza n'umwana wanje ati ngo wicare kuri media uvuge uko ujya akwiye kwishura n'umwana wanje apana je ya kabisa yakubisa hababara he none wumva utariko mukubita amana cyo koresha umwanya yo batagukubise hababara nubu uri kurashaka gushwana kugwana koresha umwanya wakoze cyane ndagushimiye nubwo hatse kunkubita Imana iguhezagire inakwakire wakoze cyane ko tugende guys mwumvirize Imana iguhezagire nakwakire sa Imana iguhezagire turabakunda cyane ariko KODY Mr Black kuri micro ya mbere nakoresha umwanya bomba class